Mu burengerazuba bwa Minembwe aho bita mu Gahwera kwa Sekaganda havyukiye igitero. Mai Mai yagavye igitero kuri pozisiyo ya Twirwaneho, ndetse no mu burasirazuba bwa Minembwe aho bita Mikenke naho Mai Mai ivyutse ihagaba ikindi gitero gikomeye cane. Uyu musi ni tariki 11 z'ukwezi kwa cenda umwaka w'ibihumbi 2025. Muri studio za Master TV1 muri kumwe na Master Fred. Nimba uhemusha kanda kuri subscribe. Uyu munsi tariki 11 z'ukwezi kwa cenda umwaka w'ibihumbi 2025 mu burengerazuba bwa Minembwe mu gace ka Gahwera aho bita kwa Sekaganda havyukiye intambara ikomeye. Gusa aya masaha nibwo intambara itangiye, umwanzi ateye ahagana saa 11:10 z'amasaha ya hano muri Congo. Kugeza aya masaha imirwano iracarimo. Uyu mwanzi akaba ateye Gahwera aturutse mu Ibumba aho bita kwa Gapingi kuko hariho pozisiyo yiwe, ndetse undi nawe akaba aturutse mu Ibumba aho bita kw'isection naho hari pozisiyo y'umwanzi, ndetse undi mwanzi nawe akaba yavuye za Nyabibuye, undi akaba yavuye Irebera ndetse n'Imicembwe. Aho tuvuze hari amapozisiyo y'Abarundi ndetse n'aya FARDC hamwe n'Abazalendo. Ibi bitero n'ubundi kandi biravugwa kuba birimo FDLR kuko twari tumaze iminsi tubivuga. Hariho FDLR nyinshi cane zinutse zivuye aho bita Ikirembwe, aho ni ku Mushasha, ndetse zizamukana izindi zari zituye aho bita kw'ibuye. Iyo ni ruguru yo mu Mushasha ugana aho bita za Maindombe. Izo zose FDLR ngo zikaba zaraje gufatikanya n'abasirikare ba FARDC ndetse n'Abarundi bari muri kariya gace ngo barebe uko bakwirukana Twirwaneho na M23 bakorera muri kariya gace k'imisozi miremire y'Umurenge. Gusa nubwo bimeze gutyo, Imana na Twirwaneho bari maso. Andi makuru tubashije gutahura y'iki gitondo c'uyu munsi wa none kandi nuko Mikenke kandi ivyukiyemo igitero gikaze. Aha rejo tariki 10 z'ukwezi kwa cenda Mikenke n'ubundi yagabweho igitero na coalition gouvernementale ya Kinshasa ariyo FARDC, Wazalendo, abasirikare b'u Burundi ndetse FDLR. Abo bose ku munsi w'ejo bagavye igitero mu nkengero za Minembwe, mu nkengero za Mikenke aho bita mu Marunde niho habereye urugamba rukomeye cane ahagenza kwitwa kuri Apedike hafi no mu Batuganyi. Habereye imirwano ikomeye, gusa nyuma biza kurangira umwanzi ahunze kandi ahunga nabi yikonera inzira ya Gipupu. Tivyarekeye aho ngaho. Uyu munsi wa none kandi n'ubundi bavyutse bagaba ikindi gitero muri kano gace ka Mikenke aya masaha y'urukerera. Iki gitero bakaba bakigavye amasaha amwe n'ayabandi bagavye aho bita kwa Sekaganda. Ubu imirwano Mikenke iracarimo. Mu makuru yacu akurikiraho turaza kubabwira uko urugamba rwagenze, ndetse tubabwire nuko umwanzi n'ibibazo babashije gusubirayo. Gusa Twirwaneho ikorera muri kano gace iri maso. Ibyo arivyo vyose uyu mwanzi araza gukubitwa asubireyo atumva atabona. Andi makuru twabashije kumenya tuza kugarukaho mu mwanya n'ay'umuntu wari waburiwe irengero muri Mikenke, ariko uyu munsi wa none akaba yarongeye kugaruka muri Mikenke. Uyu nguyu ni mu bwoko bw'Ababembe akaba yitwa Macambe. Uyu Macambe yari amaze iminsi 3 ataraboneka, ndetse ishimutwa ryiwe rivugwaho gutandukanye n'abaturage batuye muri kariya gace, aho yari yashimuswe na FARDC kuko yamaze kugaruka yavyivugiye. Ariko mbere vyari vyabanje kuvugwa ko FARDC nyuma yo kumushimuta yamwishe, ndetse abantu bamwe bakabasha kubona umurambo wiwe. Gusa iwe agarutse yavuze ko yari yashimuswe na FARDC kubw'impamvu za politike, ngo ndetse bamuzeza ko iwe ngo atemeye guhunga ngo ahungane na bene wabo, yemera gusigara muri kano gace ka Mikenke kagenzurwa na Twirwaneho hamwe na M23.
Ibi Macamba agarutse n'ubundi we yavuze ko bamuziza ko atagira ivangura muri we, avuga ko yari yajanywe n'abasirikare ba FARDC mu gace bagenza kwita kuri Zero, aha ngaha ni mu burasirazuba bwa Mikenke, yari amazeyo iminsi 3. Rero abaturage ba Mikenke bamuhuye n'umunsi wa none bafashwe n'ibyishimo byinshi cyane. Nshuti bakunzi ba Master TV One, tukaba tubashimiye kuba mwemeye kubana natwe muno mwanya w'amakuru.